turashimiye abakinnyi bacu b'Uburundi namba mu rugamba kuno zavyifashemo icyo bari twaraririye tukaba tukirose tukaba dushitse turose akajyo keza ko kugenda hanze gukina hanze murakoze. Ni match yari wow, icyo umuntu yavuga kirenze gusa yariryoshye sana, twaryoheye abarundi for the first time muri CAN. Man, this is history. Man, twaje tumva tuvuga feelings kabisa ko turi muri mood ya victory of course. Intsinzi man nditahura ko dushoboye dushobora kugira kure n'ubu ayanya adversaire professionnel meka meme twatsinze, so intsinzi isigura byinshi, isigura ko dushoboye kandi dushobora kugira kure. Yeah, that's right. Rimwe ku bakinyi no kuri equipe ko bagiye muri CAN ni kugumana courage, kugumana muri mood wakazi bakamenya ko iyi ari passion y'iwabo kandi barashoboye vraiment, barashobora kugira kure bagumanye passion yabo, nyagira ikintu kibakanga kuko abakinyi bose nibo bakinanye n'aba professionnel babatsinze nabo nyene n'aba professionnel twemera, so barashobora kugira kure cyane n'aba professionnel ku bandi bagusaba tahure ko ari passion yabo kandi bashoboye kugira kure. Salute Burundi, namba mu rugamba. Numva nezerewe cyane kubona ko ngene equipe yacu yashitse muri CAN inamba mu rugamba. amazing people, you know. Egypt, Aubameyang. We don't give a fuck with you, man. Go. Fuck Aubameyang. Cristiano. We don't scare. We don't scare. We are very happy to go up in a Nation Cup in Cairo next time. Yeah. We stop Aubameyang. Let's go to Egypt.
bimeze fresh kabisa, ibintu n'imvura ndabibona sana, birarenze sana mani. Aho utashitse ndake ngahaye muri rompo yahombe, ibintu n'imvura sana, birakaze. Wewe ubona gute mani? Ibintu n'imvura, dukeneye intsinzi kandi no hanyuma kugira ibintu bize bigende fresh. Ubona guteka mani? Ni fresh, ndabibona ibintu n'imvura birarenze, biraryoshe cyane. Ibintu kabisa nibiherere ngaha ndake man. Thanks. Sawa. Landrine. Ego. Ndiga. Kuri Université du Grand Lac. Bon, jewe ikintu cyatumye nza ngaha kabisa ni ubwa mbere, kwanza ubwa mbere nje kuraba umupira kuva ndavuka, kandi byanyoheye cyane. Ni ubwa mbere kandi umva naronse intsinzi, ni ibintu biryoshye cyane rwose. Washitse umerewe gute, utashomeze gute? Ubwa mbere ngishikana numva umutima wavuyeho n'amarira kabisa, mugabo ngiye kubona ibintu uko biragenda bimera neza, naryohewe cyane. Uburundi buragiye muri kane, igihe jambo ritekerera utekerera kitu national. Ikintu batekerera ni uko bakundana kandi bagakomeza gusenga cyane abarundi, kandi bagakomeza gukunda igihugu cyabo cyabibarutse. Nukuri ibintu byabaye bimunezero nangere. Icyo nshobora kuvuga ni uko dushimira umuntu wese yitanze, abafana ahanini, abakinnyi bitanze kuva ku rukino rwa mbere gushika ku rwa nyuma. Nukuri ni ibintu bidasanzwe, umunezero ni wose, tugiye kubandanya turyoherwa. Ubu munsi ntituryama, ntibishoboka. Ego, ikintu bavuga ni uko intsinzi ya mbere nuko twikalifiye. Ikindi gikurikira ni uko turagiye, ntidugiye guparticipa, oya tugiye gukina kugira natwe duhiganirwe igikombe. Kubera byose twabyerekanye ko bishoboka. Murakoze cyane. We'll be right back.